banye Los Angeles hari igihano c'uburake c'Imana kigiye kuza kuri kino gisagara. Ndabivuze n'ubuhanuzi, ndabivuga nsemerera. Nimwiyumvire ubwicanyi, ubusambanyi, ivyaha mucafuza kino gisagara, muboregwa, munwa amatabi, musambana, homosexualite, kwihinduza ibitsina, inema z'urukozasoni n'ibindi bihumanya bituma abana b'Imana baja kure y'ubwiza bw'Imana. Imana bino vyose vyita abomination. Imana igiye kurandura kino gisagara, kandi mwibuke ko icaha cose gishira umwana w'umuntu kure y'ubwiza bw'Imana. Nimuze kuri Yesu. Yesu arabakunda. Yesu yabapfiriye gusaraba, apfa urupfu rw'agashinyaguro ku bwanyu. Arafise umutima wo kubaharira, aciciye ku ntebe y'imbabazi. Yarapfuye, ahambwa, arazuka inyuma y'iminsi 3. Basi nimugire ukwizera, nimwizere umwana w'Imana Yesu Kristo. Kaze nimuze, Imana irabakunda, mugiye kuranduka. Aya majambo yayavuze iminsi 3 imbere yuko inkongi y'umuriro iza igatwika igatongora umuji wa Los Angeles hamwe na California, aka gasozi kitwa Hollywood kabaka ivyamamare kakinirwa ko amasinema n'amareresi y'ibikozasoni n'ayandi ubwoko bwinshi bidahimbara Imana. Ujya muji baravuga neza ko ari umuji w'abantu badasenga, ari muri ajya majambo bavuga mu gucoza Imana. Mwaravyiyumviye. Hama uyu mumama yaragerageje kubaburira inshuro nyinshi cyane, saho gusa mwibarabara aho yarari muri Hollywood Boulevard, hariho no mu ndege inshuro 2 zose bamuzibagiza. Ama video yose ndayabereka kandi muraza kuvyiyumvira. Reka mbaze ndabashirira nk'ubwo butumwa nari mpejeje kubasobanurira mu bwiyumvire namwe naho buri mu Congereza. Hanyuma mubandanye mukurikira, hariho n'ubundi butumwa yavuze akebura Los Angeles na California eka na leta zunze ubumwe za Amerika muri rusangi, ari mu ndege. Vyose ndabibashiriraho, ndabisigura nongera ndabareka muvyiyumvira, kuko mashe kuvuga ati nabisiguye nabi, narengeje urugero canke nabisigiye uko ndavyumva. Ndabasigurira ka video kamwe kamwe nongera ndakabarekera mukiyumviririza. Uyu mudamu ndongera ngaruke ndababwire uwari we, tumumenye neza icari ko coba ari caduka canke yarasanzwe ari umukozi w'Imana canke yari kindi kintu. Tubanze dukurikire kano ka video avyivugira wenyene mu majambo mu ndome nkuru nkuru. Los Angeles, there is a wrath coming to this city, and I prophetically speak it out loud as a warning. You think all this debauchery, all this sin is going unnoticed? You think getting drunk, smoking weed, sex before marriage, homosexuality, transgender, all of that, you think that God doesn't see it? God says it's an abomination. And the sins of the world separate us from a holy God, because the wages of sin is death, hell, forever. But Jesus came to give you life, and life abundantly. Jesus came to die on a cross, a brutal death for you and me, so you could be forgiven of your sins. And 3 days later, he rose again. He's alive and alive forevermore. So you must put your faith in Jesus Christ, the only one. Anotse bene data murabwiyumviye, uyo bamwita Evangelist Whitney Lynn, ni umunyamerikakazi, umwe mu bavuga ubutumwa bwo mwibarabara ahari hose, mu miduga, mu ndege, mu matra, kandi abo bakozi b'Imana kenshi musanzwe mubizi ko basuzugurwa. Mpora ndabibona hano mu gihugu iwacu, mu bisagara bitandukanye, mu bihugu bitandukanye byo muri Afrika eka n'isi nzima. Urako usanga umuntu ariko arakebura atanga ubutumwa bw'Imana mwibarabara, mu muduga, hehe, bamwe bagatwenga abandi bakamuca ko birenganira. Ariko nasanze ijwi ry'Imana ntaho ridaca, ijwi ry'Imana ryasemerera mu bugaragwa. Ijambo ry'Imana rirongera rikatubwira ati naho mutovuga yo hagurutsa amabuye n'ibiti bikavuga. Rero ico nobahanura na je nongera nihanura nuko iyo umukozi w'Imana kiretse utihuta, gerageza wumvirize, fuma wumvirize uriko rarengana, kuko hari igihe usanga ari ubuhanuzi bukuraba canke bukurokora. Nk'ubu ndabizi iyo bamwe bahagarara bakanabwumviriza, byari gutangura agacavuga ati bune bwa buhanuzi, bagaca barokora utwabo, ntibari guhisha nk'ibintu nk'ivyo baraye bahishije. Reka nongere ndabaho ubundi buhanuzi yavugiye mu ndege, yongera akebura iyo miji 2 na leta zunze ubumwe za Amerika muri rusangi.
nk'uko namye ndabivuga ubuhanuzi bw'Imana kuri California, hari igicu cirabura kiri hejuru kuri California. Ico naco kikaba kigaragaza ukungene umuji utewe n'umwijima. Ivyaha ni vyinshi, nko mu bihe vya Nowa Imana yabahanishije amazi kubera ukurakara ibibi bariko barakora. Nongera ndabivuga kuri Los Angeles ko hari igihano, uburake bw'Imana bugiye gutemba kuri Los Angeles. Ukaba utazi Yesu Kristo, kaze wihane. Yesu azuka iminsi 3. Ingo kuri Yesu Kristo ababarire, arabakunda, muhunge ukuzimu no guhona. Ingo mwihane, Yesu arabakunda, nimuze mwakire Yesu nk'umwami n'umukiza, mwarahezagiwe. Ubwo bukaba bwari ubuhanuzi umukozi w'Imana Evangelist Whitney yari yahanuriye Los Angeles, California na Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri rusangi, imbere y'uko inkongi y'umuriro iza igaturira igatongora ibisagara bikomakomeye vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Whitney ni umwanditsi, ni umuririmbyi, ni umuproducteur, ni umuvugabutumwa, kandi aririmba indirimbo ndoramana, aririmba indirimbo za gospel. Abashaka kumenya ivyiwe gusumba ni mubandanya mukurikira ino video, ngomba ndabashiremo indirimbo yaririmbye, ndabashirire nk'ubutumwa n'ubuzima bwiwe. Mushaka kumenya mwandike muri commentaire. Hallelujah, glory, gloria a Dios. Oh, Espíritu Santo, fill this place right now. Thank you, God, for a touch right now from heaven coming down on each person. And no matter what you're going through, you know, praise is a weapon. Like I said earlier, God wants you to worship Him in the storm. Worship Him when you're down. Worship Him when the money isn't there for the bill. Worship Him when all hell is breaking loose. Oh, the devil has to flee at the name of Jesus. Don't you lose hope today. Jesus is with you. Jesús conti siempre. Hallelujah. In the midst of my pain, I will pray. In the midst of the storm, I will say, when I feel hope is gone, I will wait. When I'm drowning in waves, I will say, I will worship still. I will worship still. There is no other who can love me like you do. People may fail, betray, abandon, dismay, but you stay and always remain the same. There is no other who can love me like you do. Even when hurts cut deep and words follow me, the truth reverses the curse and you cover me. In the midst of the ache, I will grace. In the midst of the storm, I will wait. When I feel all hope is gone, I will say, when I'm drowning in fear, I will say, I will worship still. Come on, lift up your worship today. I will worship still. There is no other who can love me like you do. People may fail, betray, abandon, dismay,